bakunzi mwahise mu gukurikirana ibiganiro imbonesha kure y'igihugu ibashikiriza ndabaramukije kwigenekerezo rya 9 mu kakaro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke yaratanguriye urugendo yise caravane inkebuzo aho yagendeye mu gihugu cose ugwaruka ruriko rurangura imigambi y'iterambere rufashwe mu mugongo n'ikigo Paege hamwe rero n'abandi baba abagwiza tunga n'abarundi baba hanze aba diaspora bariko barangura imigambi y'iterambere itandukanye yaba y'uburimyi ubworozi ndetse n'iyindi ubwo rugendo rero akaba yarusozereye kwigenekerezo rya 12 myandagaro uno mwaka aba n'abandi rero bakaba bibaza ko bitari bimenyerewe umukuru w'igihugu akora igikorwa nk'ico akamaro kico gikorwa ni akahe imigambi ugwaruka rushigikiwe na Paege yahomvye mbega ubwo buryo bwari bwatanzwe bizoca bigenda gute baribaza kandi mbega iyo mwene abo bantu barangura imigambi itandukanye bagendewe n'umukuru w'igihugu biraheza bikabagirira akamara kahe muri imigambi bariko bararangura bakibaza kandi bati mbega uwo mutima umukuru w'igihugu yagize wo gutunganya izo ngendo vyoba hari ico bigiye gufasha mu guhindura ingene abarundi basanzwe bariko barakora kuri ivyo bibazo rero hamwe n'ibindi tukaba twatumiye abantu batandukanye baza kudufasha kuvyishura aha rero umutumire wa mbere akaba ari Aimé Pascal Nduwimana arongoye ibikorwa kinyafrika vy'impuhwe MAC Aimé Pascal ndabaramukije ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro yego kandi natwe turabashimiye ko mwadutumiye yego murakoze turi kumwe kandi hano na Desire Manirakiza arongoye umugambi canke ikigo Paege yasanzwe mbere yanafatanye n'ubwo rugendo n'umukuru w'igihugu namwe ndabaramukije ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro ndabaramukije namwe nongera ndabashimira ko namwantumiye muri kino kiganiro yego murakoze ndi kumwe kandi na Samuel Ndayiragije asanzwe aherutse mbere gutogwa ngo yize kugira ngo arongore abantu baba mu mahanga diaspora ndundi ndabaramukije ndabaye ikaze muri kino kiganiro mwakoze kudutumira muri kino kiganiro yego murakoze ndi kumwe kandi na Patiri Desire Yamuremye asanzwe ari umuhinga mu bijanye na politique namwe ndabaramukije ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro ndabaramukije aho dusanga ikiganiro ndamutsa abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza egome tugiye rero mu idonido rya kino kiganiro jewe Joseph Mwindajambo nije ngiye gufasha ukiremesha nkaba ndabahaye ikaze namwe mwese mugiye kugikurikira reka rero ikibazo ca mbere tucerekeze kuri Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishiramwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuhwe Aimé Pascal Nduwimana usanzwe mbere uri n'umurimyi ukaba n'umworozi iruhande y'ibikorwa musanzwe mukora bijanye n'ubutumwa bw'Imana umukuru w'igihugu ku iganiro yagiranye n'abamenyesha makuru asozera urugendo inkebuzo cabere ku Sacre Epic yaravuze ati aravye ivyo yabonye muri urwo rugendo arafise umwizero yuko atankeka ijya mbona kazoza mu iterambere igihugu cifashe mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mwaka wa 2060 mwebwe bivuga ku iki twebwe muri MAC ko twabibonye kwari no gushimirana nyene icubahiro kuri kajya kigoro kuko ntibimenyerewe aho na nyene icubahiro afata imisi ngana ukuraho akazunguruka intara zose kandi wewe nyene avuga ati ubu ngira nshike ndabe ibya ati bikorwa by'abarundi ndabe ibikorwa bitandukanye arabye ibikorwa by'ugwaruka arabye inyubako arabye ibikorwa byo kwiteza imbere uburimyi ubworozi rero twebwe ubwa mbere muri MAC kwa rukubanza kumushimira ndetse no kuvuga ati nyene icubahiro mwarakoze kuko burya iyo umwami canke yose barundi afasha kanya akavuga ati abarundi banyizeye banshize imbere reka mve muri biriya biro twahuriye muri kampanye igihe ngenda kubaka amajwi hariho ibyo twari twarasezeranye kandi byo kwiteza imbere reka rero nsubire ngende kuraba ibyo bakora kandi ndabatera intege
rero uyu mwizera afise vy'ukuri suwo avuga ati baranzaniye ati raporo naratumye babura amatari n'aba mustanteri abashikiranganje baranzanira ndabisoma yaravyiboneye araganira nabo arahishikira arabona rero ati vy'ukuri kumbe imbona kazoza uyu mugambi ati turabona ko uzotera imbere rero ibi byizigiro bya nyene icubahira afise turabisangiye twese kandi turabibona kuko si n'ibintu twari tumenyereye aho tubona ko nyene icubahiro agenda agashikira umurimyi agashikira umworozi akamutera intege agashikira urwaruka kumva ati birashoboka rero irya jambo yavumereye kuri cercle epique atwebwe twararyakiriye kandi byo kururavye ivyizigiro turabifise kuko uru rugendo yakoze yarahuriyeyo abantu batandukanye mbere yarahuriyeyo n'abarundi bari hanze abazanye imigambi hano iwacu kindi naco nuko muri payeje naho nyene barafashije barerekana batugwaruka urazi ko ariyo fondation niyo pilier ishigikira mbere washakiye imbona kazoza hanini iri kuri urugwaruka nyene rero ardikararaba uyu muvuduko wo mwiterambere ry'ugwaruka ni havuga ati kazoza vy'ukuri 2040 ati ndakabona kuko yarafashe umwanya arubaka cyane kuri jeunesse nshasha rero muri make twebwe muri make twarabishimye cyane kandi mbere byaranatwongeye intege kandi mbere ushaka 2040 2060 iyo ubonye ku bwa Sebarundi ariko aramanuka hasi nyene muri iriya myaba umwaya mitumba agatera intege uyu murimyi uyu mworozi akanabakuramo nakakajambo kumva ngo ukiza kirisuka ukiza kiri wabo iyo umuntu arimye ngo ahamba amaguru akumva ati oyada ati ukize rero aca kizi wabo kandi rero isuka atibe iyambere rero twebwe rero twarabishigikiye kandi turifatikanije nawe akushika kuri iyo vision ico ciyumviro uwo mwizero afise mbega mwebwe muri paeje ubwo rugendo mwararugiranye sivyo mwabonye kumbonesha kure cyane mwumvise nivyo mwebwe mwiboneye uwo mwizero mwebwe murafise murakoze cyane kumpa ijambo nagira imbere y'ugu kwishura ku kibazo mumbajije nongere nkuko watfashije mu bwa mbere yabivuze nshimire nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi kubona yarashoboye gushira inguvu zose zishoboka mu gufasha ugwaruka kuko mu Burundi si kwa kundi abantu bavuga ngo ugwaruka nibwo ngo nico gihugu cejo ubuno munsi ugwaruka nibwo Burundi bw'uno munsi si Burundi bwejo n'ubw'uno munsi n'ubwejo n'ubuzokurikira muti mbega ugo rugendo mwararugiranye mbega uwo mwizero nyine icubahiro yarafise namwe murabufise nagira ndabibutse yuko ari jewe jejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gufasha ugwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi donc ibiharuro rero bijya nyene icubahiro yabonye twari dusanzwe tubizi kuko nitwe tubakwirikirana mwizero rero afise no mwizero y'uwacu kuko urujya rugendo twararugiranye twaragiye mu gihugu cyose nta province nimwe twigeze dusimba twarageneye amaproje atandukanye ajya amaproje ajya mwabonye kumbonesha kure namwe mu maproje ari afise ubufasha bwa paeje kuko ubundi bwo ntivyari gukunda yuko dushobora kuyagendera yose nagira ndabibutse yuko kugeza uno izisa turiko turavugana paeje imaze guha uburyo bw'imitahi yibanze amaproje yababa 4,000 ayo maproje yababa 4,000 akaba amaze guha akazi ugwaruka rungana 9,000 birenga n'ugwaruka rumaze kuronswa akazi n'abajeune baronse financement ya paeje mugabo aya maproje arenga 3,300 n'amajana yo nyine ubwayo arimwo ugwaruka rwababa 50,000 hanyuma paeje iramaze guha amastage ajya amastage yo kwimenyereza ugwaruka rungana n'2,200 arenga byaba 3,000 kuraba aba jeune barenga amajana 7 baramaze kuronka ubuzi bivanye nuko baronse icyo umuntu yo kwita uburambe mu kazi baba bakuye aho bagiye gukorera
hariho amaproje atandukanye dufise ivyo dushobora gushira ku isoko. Nibaza ko abo baba barakwirikiranye kuva muri 2022 twaratanguye kampanye twise Chicken Paillage, aho twagurisha inkoko zivuye mu ntuzenye mu maferme ari asanzwe arimo urwaruka ruri rushigikiwe na Paillage. Hanyuma uno mwaka ibiharuro sindabifise ngaha, mugabo nababwira yuko ku kijanye n'ibigori urwaruka rushigikiwe na Paillage rwashoboye kwimbura ibigori vyinshi cyane mu ntara dusandukoreramo. Ku mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuga ati ingo zose teza kugira korora ibitungwa bito bito na cyane cyane urukwavu. Murazi ko turiko turashiraho ico umuntu yo kwita centre naisseur muri province ya Cibitoke, ku buryo kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe atamurundi azoshaka korora urukwavu ngo abure aho arugurira, kandi inkwavu zifise amaraso meza. Ahangerageje guciya ku mayanga kugira ndabereke yuko ko nyene icubahiro yafise icizere yuko imbona kazoza tuzoyishikako sagaseseshwa rumuri, kubera ko ugwaruka ruri ku kivi kandi Paillage iri nyuma yaho. Nagira nce nongera menyesha yuko ni vyiza kubona nyene icubahiro yarashoboye kuja ku rubuga kugira ngo akurikirane wenyine ubwiwe ari kumwe n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu zashoboye kugenda ku rubuga zikabona ivyo Paillage iri kwirakora n'ingene hamwe bibandanije ku murindi biriko Uburundi bushobora kogorora mu minsi mike cyane. Hagira nongera ndababwire yuko bwari bwo bwa mbere habaho umugambi ngaha mu gihugu ushoboye gukwirikiranwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe n'inzego zitandukanye kugira abagende ku rubuga babone ibiriko birakogwa. Hanyuma ivyo babonye nibaza ko bashoboye kugira ico babivuze, kubera ko jewe nk'ubutwara Paillage nubwo no bivuga baguma bavuga bati ngira ngo hari hako ariko arishirira mu mugabo. Nagira amenyesha yuko kubona nyene icubahiro yarashoboye kuza ku rubuga akabona ibiriko birakogwa vyatumye n'abarundi n'amakungu abona yuko Paillage nk'umugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ujeje gufasha ugwaruka mu vyerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi ari umugambi uri ku kivi. Neza cyane, murakoze cyane. Samuel Ndayiragije, wewe urongoye diaspora ndundi, usanzwe mbere uri no mu bo nyine icubahiro umukuru w'igihugu yagendeye muri kumurangura imigambi yaba y'ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'ingurube, hari n'ibijanye no gukora umuyaga nkuba biciye sinzi ukora mwanda uva muri ivyo bikoko nyene, ivyo bitungwa nyene. Ivyo mwabonye ivyo musanzwe muriko murakora, hari ivyo mwabonye kumbonesha kure mwagiye murabona, iki ciyumvira cuko hari umwizero yuko umwaka w'2040 mu 2060 igihugu kizoba giteye imbere. Ego murakoze cyane. Ubwa mbere nanje ndakenguruka ingendo nshasha y'umukuru w'igihugu. Ico ni kimwe mu binyereka yuko ijyamo nakazoza 2040 ishoboka, kuko kugira umuntu ahindure ubuzima canke atera imbere ahindura ingendo. No kuvuga rero ingendo yo kugenda kuraba abari ku kivi ukabasanga ku kivu umukuru w'igihugu ni ingendo nziza cyane gose. Aho rero nyene cyo umukuru w'igihugu nkamutera intege ngaho nyene yuko yobikora kenshi, kazobikora kenshi, akazararaba kumbure abajejwe amabanga ko babikora nkuko bateza kubikora. Aho rero camva ku ruhande rwa wavuze ingendo yagize mu gwaruka muri Paillage, je nkavuga nti urwo rugendo yagize rwo kuraba abari ku kivi arushino mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu, kugira ngo ujyamo nakazoza ishoboke nuko atari Paillage gusa canke ugwaruka gusa ruhindura inyifato. Suko ari umukuru w'igihugu wenyene gusa yumva ko ari committed, nuko nabandi bari muri leta bose bagira ingendo nk'umukuru w'igihugu. Aha rero nkacangira ko nkavuga nti nuko ubwa mbere ibisata byose bigize ubuzima bw'igihugu, le ministere zose naho nyine yo bikora kurya. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko kugira ngo dushike mu mbona kazoza 2040 wibuke yuko hari hama engagement ya leta, y'abene gihugu, amasosiyete n'imigambwe. Umwe wese arafise ico ategerezwa gukora kugira ngo ujya mbona kazoza tuyishikeko. Aha rero ndemeranya cyane umukuru w'igihugu yuko tuzoyishikako. Aho sinkekeranya uko umukuru w'igihugu ari karabikora, uko avyumva niko ndavyumva pe. Mugabo ntitwirengagize ko hari abandi bataravyumva.
hari abandi bataravyumva no kuvuga umuntu atarahindura inyifato ntaravyumva, umuntu ataramenya yuko umwanya ari amafaranga ntaravyumva, kuko urumva kugira ngo tuve mu byo twarimo tuje mu buzima bushasha duteza twese guhindura ingendo. Aha rero majambo make narabonye nkajewe ntimo bagende nkuko bivuze, nkaje birantera intege d'abord biratera intege umuntu kumva ati kameme umukuru w'igihugu yaje kuraba ibintu turiko turakora ira apprécier, urumva ko harimo agatege no ko umuntu wese agenda n'umukuru w'igihugu arumva yuko atewe intege, nta mahera aguha nta kintu aguha mugabo ko gateka ko kwashitse aho uri kurakorera umugambi biragutera intege nko gukomeza gukora, kandi ivyo bitera intege n'urundi gwaruka n'abandi bose barakora imigambi gusaba bakavuga bati natwerega muratubwira umukuru w'igihugu waza tugendere. Donc uko umuntu atera intambwe nawe acavuga ati naje rega ndageze hamwe Samuel ageze nanje raba mubwire azangendere. Donc ico ni ikintu ciza vraiment cyo kwankohaja muga rero jewe kugira ngo tugere kwijya mbona kazoza rero 2040 2060 d'abord nuko abantu bose bari mu Burundi no hanze bateza kumva ko twamaze gutangura urwo rugendo, kuko harabibaza ko tutaratangura uno munsi bibaza yuko iyo 2040 tuzotangura hageze 2040 no kuvuga twaratanguye turi muri iyo mbona kazoza rero. Nico bituma nko muri diaspora twebwe tuvuga tuti diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe y'ibikorwa. Dutegerezwa rero kuraba ibisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu ko twese turiko turajana, tukaraba cacivugo c'igihugu ubumwe, ibikorwa, amajambere ko vyose biriko biragira cyo kimwe, ko bumwe buhari aho butari tukabuzana, ko ibikorwa bihari biriko birakogwa, ivyo bikorwa rero biriko birakogwa nubwo bumwe buhari nivyo bidushikana rero kwiterambere. Iterambere naryo ni 2040 hanyuma 2060 bica bidushikana igihugu rero gishobora kugaburira n'ibindi bihugu giteye imbere. Urumva rero 2040 dusigaje imyaka 15, mu myaka 15 rero no kuraba umuvuduko turiko mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, atari mu iterambere gusa tukaraba no mu bumwe cyo bita ubumwe unité n'uwo mutekano w'igihugu, kuko umutekano tutawubungabunze ngo turabe icoza cyose gisubiza abarundi inyuma ngo tucamirire kure twunga ubumwe hanyuma dukomeze ibikorwa nkuko muri page bariko barakora vraiment cashimira utwara page vraiment abikoze neza aba bantu ibihumbi 50 by'abajene bari ku kazi vraiment c'est beaucoup. Urumva ni ikintu cyo gukenguruka hamwe rero bose bo bariko barakora uko, urumva yuko bose bari ku kazi. Aha rero je nkavuga ni nko muri leta abakozi ba leta no kuraba yuko batagita umwanya nka kera, ugasanga bakaraba yuko batonda ku gihe bagakora. Rero cyamvuga nti urujya rugendo rero yagize mu bari ku kivi mu bikorera twabo nabigire no muri leta kugira ngo uruhara rwa leta rugaragare, uruhara rw'abikorera twabo rugaragare, uruhara rw'abene igihugu basanzwe rugaragare, uruhara rw'abanyepolitike nago nyene rugaragare mu kwibwira abantu bose ko bateza gukundana no gukunda igihugu imbere ko bakunda utuntu tw'utugwidugwe. Murakoze cyane namwe. Reka tubaze muri kano kanya Padiri Desire Yamuremye, ndibaza mwaragiye murabikurikirana na mwebwe nk'umuhinga mu bijanye na politike, mbega muravye ibi bikorwa mukararaba ndazi hari byo mwagiye murabona ko ahatandukanye ku mbuga zitandukanye, uwo mwizerwe gumara ufise kuri imbona kazoza mu iterambere. Nashaka gwera ku kintu ca mbere, iyo igihugu cinjiye mu ngendo ijanye na demokarasi hamwe n'igihugu itorera umurongoye, wewe watowe kugira urongore umwe n'igihugu urategerezwa kwama wiyumvira icyo yiyumvira kuri wewe uko mwakutaje. Urugendo nka rurya nicyo mu bisanzwe rusigura kugira avuga ati narashikirije abene igihugu imigambi imeze uko, na cyane cyane ugiye kuraba imigambi yashikirije abene igihugu atogwa n'umugambwe wiwe yari akomotsemwo. Hariho ibisata bibiri vyerekanwa neza ko biteza gushimikirwako, kuvuga ugwaruka n'abakenyezi. Tubona hagiyeho ibanki y'ugwaruka, hacajaho n'ibanki y'abakenyezi. Nkuko bitari bibikwiye gusa acashiraho iki kigo naco page kugira ngo citeho ugwaruka ko ukaba nkako igihugu ibi bita fonction publique, igihugu nicoba gigishoboye guha akazi umuntu wese ajeje ishuri ryari ryo ryose canke kaminuza, akaba hageze ko aba ugwaruka ruteza kwiga ingene ngo nyene go kwihingira akazi kugira rube self
kugira baba ari bo nyene bikoresha nibaza ko ari byo paeje tubona iriko irakora akurikije ibitigiri yaduhaye. Ikindi kigira kabiri ngira ngo tutashimikiye ko nuko ari urugendo mukuru w'igihugu yagize ari mu karuhuko. Tumenyereye abantu baruhuka mu bihugu by'ibyo muri Afrika, bakuru b'ibihugu iyo baruhutse basimbira mu Suisse, bagasimbira i Paris, bagasimbira n'ahandi hose, kandi ivyo mukuru w'igihugu niwo bikontorora nawe yari gushobora kubikora. Mugabo ko nawe nyene ahitamwe ati jewe ko ndosaka karuhuko ngira ngende mu mitumba, ngende mu myonga, ndabe yuko za raporo z'amasecteur zo mu biro kuvuga za raporo umushikiranganje kanaka mbwira ngo bimeze ukutya, imirimo imeze gutya, za raporo paeje amuha ngo inkwavu zimeze gutya, zimwe zo mu biro reka shike ndabe yuko bijya banyandikira ko ari byo ni nakaroro keza kandi gakomeye. Uri umutwaro wari wese atwara ahantu hari hose ni wo kwama wumvirize byo bakwandikira kuri WhatsApp canke ba telefone ari smartphone, kuko smartphone bujya kenshi barafize ingendo kukubesha, kuko umusmartphone wese ashaka kukwereka yuko ari karangura ibintu neza. Uza rero kubibona neza iyo ugeze ku rubuga. Iki naco ajya tokibagira mu migambi ya leta hariho byinshi, hari amabarabara baragiye aracamwo mabi, niho haca habamwo iyindi mbono yingene yoteza imbere igihugu cyo hagati. Iri barabara nahaswe kurigwamwo mikanivo, iyi kanivo reka mbwe umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta agire n'ingoga azoyubake. Iri barabara ricamwe ibidandazwa vyinshi mugabo ntibimeze neza, reka arico kiba priority. Ko kenshi abarundi bibaza ngo imigambi umuntu yishinze kugira gere ayishikeko mu ntara ya demokrasi si mu mwaka umwe, cyituma batanga imyaka myinshi. Hari abantu bibaza ngo amazi ngazoraraje mu gihugu kuwa mbere kwa kabiri, ni dynamique ati aha nayabonye amazi yarashitseho, haraho nasanze akibuze, iki naco reka kiba ari cyo mpeza ngakorerako. Ngaca ngaruka rero kuri ibi vy'imigambi n'imbonoka zoza ya 40. Twari tumaze igihe politike jewe nibaza ikibazo kuko amenga turiko turakora nka ONG ni ivuga ngo plan stratégique 2025, plan stratégique yogendera ku mbono kuri vision. Hari abantu bavuga ngo ni vision y'umukuru w'igihugu, ni vision y'igihugu, ni kuvuga ko n'uvuka uyu munsi ategerezwa gufata nkama aho aherereye, ashaka ko igihugu yohashikana. Ari kuko ari umunyeshure, haraho igihugu kimurindiriye ko yoshika, igihugu kimurindiriye yuko amenya, akiga ubuhinga azoheza akaza agakoresha mugira dushike kuri yambono 2040 yaca igihugu cifashe naca gwitembere 2060. Nta muntu abaho kuko naho numva abantu bamwe bazana ama critique mu kirundi zingene umuntu yogihinyanyura ni kunegura ataranatangira. Umuntu akanegura ikintu, abarundi turafise yongeso yo kunegura ikintu utarakizi. Nagiye gukoresha inama yahuza abanyamigambwe benshi, ndabaza nti ni muri mwebwe barishika nk'amajana 2, ni muri mwebwe niramaze gusoma igitabo c'imbonoka zoza, murazi ko kiri mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Congereza. Ndaraba muri sare abantu bagana 2 bari 4 bamaze kuyisoma gusa. Nasubira ndabaza ikibazo, muri mwebwe nindamaze kunegura iyo mbonoka zoza, nsanga ni ca 3. None woza kunegura gute ikintu utazi ikiri ndani? Nkavuga rero ni uru rugendo rw'inkebuzo yagize, genda rubonamwe ibintu bibiri. Ubwa mbere gukebura utarabibona neza, ubwa kabiri gukebura wabibonye kugira ngo abandanye aje imbere abera karorero utaribona neza. Niko numva iryo jambo inkebuzo, gukebura utarabibona neza kugira ngo abone ko ababibonye aho bageze, twe twarabibonye, twarabonye ibintu bimeze nk'ibitangaza. Aho ubona ahantu kera abantu bita mu minyaganyaga hasigaye hari inzu y'ama etage angahe. Ari naco nibaza ko igihugu cyako gitera imbere mu kubayaba mu bunganingane gatoyi, kugira ngo ntidutera imbere nka bijya bihugu aho haba watunze cyane agasiga uwundi agacasigara hariho na nyarucara adashobora kuronka n'ivyarya.
cyo bita nitaro capitalisme sauvage kugira ngo tube cya gihugu aho uvuga uti erega amatara ntari Bujumbura gusa henikere ntiri Bujumbura gusa niyo nduze ruguru ndashobora kwironga burya abarundi nuko ngira ngo benshi badatembera hari bihugu urenganye igisagara ndashobora gusubira kuronka inzoga ikorwa na Brasserie ucyo utangira kunywa Vendo Palme intuzi inzoga ivuye mu udashobora kuronka kubera iki kuko iterambere barijanye ku buryo ku murindi utandukanye hagati ya monde rural na monde ntuze na monde mugobona ngene twebwe uko turiko turagenda tugenda neza kuko tugenda tubangabanganya hari ikintu Aimé Pascal Nduwimana yavuze ati umukuru w'igihugu yaragenda agashika mu myonga mwaragiye mubona n'ahantu ava mu modoka bene igihugu bamurindiranye igishika ava mu modoka agenda kubaramutsa mbega ivyo mwebwe mu biha insiguriye uyu nyene icubahiro ni n'umuntu akozwe mu kintu twita ko ari iterambere twebwe ndibuka muri 2022 niho yaje avuga ati make ni ati nirishira hamwe ati rihuriyemwo amashengero menshi n'abapastori benshi Edgar nawe acaravuga ati birakwiye kwiyo nkebuzo ko ndayizana mu kugira ngo akebure na twebwe amashengero abapadiri abapastori ati nabandi twebwe acara tukebura natwe aratubarira ati aya makorale yanyu acike n'amakoperative ati mu mashengero yanyu gira amakoperative ari mu gwaruka harimo abakenyezi arimwo abagabo ati mbona kazoza rero ntimuyisengere senga hanyuma ukore kandi usenge rero iki kibazo cyuko na nyene icubahiro yagenda abantu bakamusanganira bijya rero ibyabakwega baza kwari ukwirabira Sebarundi barabe koko uyu mujama nyene ati bugwaruka kandi vy'ukuri aranakunditse kweri kuko no mu bajene ubu baragezweho kweri niyo mpamvu ubona kandi twagomba tunashimire na payeje burya naho ari terambere naho ari uko bateza imbere muranashiramo akantu kuko kandi banakunda ubu Burundi bwacu rero kiriya kintu rero cyuko basanga abantu ku mabarabara bamutegereye twebwe twaratangaye igihe haheza temberera intara baramutegereye ngaha kuri Ntahangwa abanyabujumbura abanyamuji tuzi ugasanga bamwe baramutegereye bafise ibyo bimbuye nukumva yuko mu buzima bwiwe iwe icarota icakeneye ni iterambere turashima rero ingene yakiriwe kandi byaratunejeje cyane ubu n'umutamakaza arazi na nyene icubahiro arazi kwa yaga iterambere reka tubaze muri payeje namwe ingene mubibona kujya kugenda umukuru w'igihugu agashika hariya nyene mu mwonga mu bene igihugu ava mu modoka aban'igihugu basanga bamutegereye kuyorabara bamuramutsa benshi babimenyereye mbega mweho mubivuga ko iki twebwe muri payeje tubibona neza cyane umugambi payeje ni umugambi w'igihugu nivyo ujejwe gufasha ugwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi mugabo n'umugambi waje uzanwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ko rero agenda kuraba urugwaruka ruriko rurakora ingene ruriko rurakora akaruye intege akaruye impanuro ukinone kubene igihugu murazi ko ngaha mu Burundi hari nico bavuye bavuga bati uramutse ukubita ijisho umukuru w'igihugu urinda upfu dase kugwara amaso ucukira amaso Burundi nusubira kugwara amaso biba biheze wasanga abantu benshi batazi bati mbega dutwagwa nande amategeko akagahunguruka avuye hariya hejuru utazi yajava akaza akabasanga hasi mukaba bikaba ngombwa yuko umuterezo kuyashikana ugasanga nta muntu numwe azi umuryango w'umukuru w'igihugu abenshi bakibaza bati mbega abashe umukuru w'igihugu bafise umuryango mbega nawe arafise abana bibo basa gute kubona rero umukuru w'igihugu aza akaza hasi akabonana n'abene igihugu akabasanga mu mirima abana bakora amatravo kandi vacances bakaba bari kumwe ariko aragazura imyonga ariko araca imikobeko ari kumwe n'urugwaruka vyerekana yuko wewe ntari muri vya bindi vyo gutuma ngo genda mukora iki ahubwo ahamagarira abarundi ati ni muze dukore gutya kugira dushikane uburundi aho dushaka nyine cyubahiro rero mu kugenda kuraba urugwaruka mu kugenda kuraba ababene igihugu
no kugira ngo abatera intege ababwira ati uku niko dutegerezwa gukora. Patiri yavuze ikintu gikomeye aravuga ati nyene cyubahira umukuru w'igihugu yavuze ati reka tugende muri runo rugendo mu gihe yari mu karuhuko. Ahangaha iyo hageze abantu baronka amahirwe yo kuronka karuhuko murazi ivyo baca bajamo. Uwo yavuze ati reka tuje tugenda ku kivi turabe ivyo abarundi bariko barakora, hanyuma naba barundi nabo nyene bivanye no kubihe turimwo ndababwire yuko ndi nyuma yabo kandi nzi ivyo basanzwe babayemo. Samuel Ndayiragije namwe muri diaspora mubibona gute? Iyi ngendo kaba karorero keza ku buzima bwose bw'igihugu mu ministeri yose abantu bose bafise departement barongoye bagende nyene kuri tele rabo barongoye ko ariko barakora ivyo bateza gukora. Ivyo rero twebwe tuba mu bihugu bitandukanye turabimenyereye cyane, nico bituma mvuga nti umukuru w'igihugu cy'u Burundi vraiment ari exceptionnel. Ndabona yuko n'umuntu akunda igihugu pe arakunda igihugu kweri kandi bimurimwe, urabona ko bimurimwo nivyo bimuraje ishinga. Mugabo rero ntituyobegwe yuko hari n'abandi bavuga bati aho umukuru w'igihugu agomba ko tuja sio tugomba. Ivyo nuko amatubizi hari umuntu avuga ati jewe singomba ko nshika kuri iyo ntambwe. Ivyo navyo bica birangukira mu nyifato y'umuntu. Aha rero nico mvuga nti ese yaba abari muri leta bose bafise igishashara cyo kuvuga bati tubone buno Burundi bumeze uko umukuru w'igihugu abivuga, ivyo bari vyeza gose. Bo majambo make ingendo umukuru w'igihugu itwandukire twese. Abarundi bagira gasieste ku kazi amasaha 2 ugasanga amasaha 2 je natangaye ngiye ahantu meme bank ukagenda ahantu ukavuga ngo bagiye muri pause amasaha 2 no kuvuga ayo n'umwanya munini ubugiye. Ica kabiri umwanya wo gutondera ko ku kazi. Donc kugira ngo abari muri leta bose bakwiye kumenya ikintu kimwe, umwene igihugu aje ku biro iwawe akicara amasaha 3 ubusubije inyuma itunga ry'urugo rwiwe n'itunga rya commune n'igihugu, kuko uwo mwanya wose yicaye ko arakora ibindi. Nico gituma mvuga nti service rapide zinyaruke, ugasanga umuntu ariko arirukanga ku murongozi indwi zibiri arondera urupapuro rusanzwe, ugasanga agenda donc service zose nahamvuga ati umukuru w'igihugu rero nagende muri service zose z'igihugu arabe yuko umuntu yateza gutonda saa 2 yatonze saa 2 kandi yakoze yateza gukora. Umwene igihugu yari kwakirwa ku munsi umwe arabe ko atatonze indwi yose yirukanga inyuma y'umuntu. Donc uko umuntu abantu bamara umwanya mu bitagira akamaro, aho je shamvuga bitagira akamaro kuvuga ni gute urondera nka karanga muntu uyirondera iminsi 5. Ni kubera ko warajejwe gukora mu ico gisata akazi kiwe ntari karagakora. Aha rero je niho mvuga nti ingendo yuko turi deja muri urugendo rwa 2040 nugusuzuma ubuzima bwose bw'igihugu tukaraba yuko bose bamaze kugira ingendo shasha tuba twageze muri ya mbono ya 2040 cyo ari igihugu cifashe koko kabisa komera nk'umukuru w'igihugu umutima afise ku gihugu vraiment nta numwe atabona yuko dufise umukuru w'igihugu akunda igihugu. Nico gituma rero twe twiyemeje gushigikira muri diaspora tuvuga tuti turashigikiye umuntu wese aza aririmba uburundi bwacu, azaririmba ubumwe bw'abarundi, azaririmba iterambere ry'igihugu. Naho rero twe tuvuga tuti muri diaspora ku ruhande rwacu twe diaspora vraiment ngira ngo nibaturindire gatoya bazobona yuko twebwe tuvyumva cyane diaspora idasinze twumva cyane imbono y'igihugu kurusha abandi benshi. Ivyo tuzovyerekana mu bikorwa kuko kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nshobora kurimba ko dukunda Burundi turimba ngo Burundi bwacu mugabo inyifato n'ingendo yacu bitajana. Tubaze Patiri Desire Yamuremye ikibazo nishaka indi nyene mbega muravye uko umukuru w'igihugu yabikora akagenda muri rugero rugenda gashika hariya nyene mu mwonga aciye kumabara bagasanga abene igihugu baramurindiranye igishika arorotsa avuye mu modoka ari karabaramutsa batekera impanuro izi ziriya mwebwe mu bivuga ko iki mu vyakira gute? Bwiye mu byo gusesangura mu vya politiki bifitiye insiguro twese twarabikurikiranye. Icyambere twarabonye ko abantu bizanya atagahato. Hari umuntu yigeze kubesha ngo babarugaye ngo mu gisagara genda umuntu abesha mu buzima bwanje ubeshe ndakubesha mvuze nje navyirabiye nabibonye. Uwashaye kuguma dandaza yaradandaje, uwashatse kuja kumuraba yaramuravye, abagiye ro kumuraba kumwakira mu gisagara ca Bujumbura nabonye aribo benshi. Bisigura iki? Bisigura nivyo ntuza yavuze wa diaspora ushingira umushinge w'ibikorwa by'iterambere
kuri bwa bumwe bwamye buranga abarundi jewe mbona ariyo ngendo ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu General Vice Ndashimiye yego guhuza abarundi bose kugira bwa bumwe atari ururirimbo gusa mugabo ruri mu bikorwa kandi abantu babishaka hari habatabishaka uburundi buriko buragira kure mu kwibakira ubumwe uhagaze kuri rya soko ry'ubumwe bw'abasokuru uko byari bimeze kera aho dushika twatuti akaduciriyemwo kazanywe na wa wundi reka tugaruke uko twari tumeze wa wundi ataraza ukadushiramo icyo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uburundi bugende bugana gutera imbere kuko urashobora gutera imbere nimba wa mushinge w'ubumwe utahari ivyo bintu birashobora gusambuka uko rimwe na rimwe zo turaraba ngo naka yateye imbere muraraba nyimbo naka yateye imbere ariko arashingira kuri wa mushinge w'ubumwe bw'igihugu ciwe n'ubumwe bwabo Imana iba yaramujeje nuvuga ko ateye imbere atawarenganije niwo mushinge mukuru utera imbere atawe urenganije utera imbere umwe wese afise ivyizigiro bingana imbere y'amategeko mu gihugu cyose siko vyaga kuko yaba byari bimeze uko nta ntambara twari kwirirwa turacamo icya kabiri abarundi hari ingendo imukigo gatubwira kandi dukwiye kwirinda turakunda kugereranya muhi tumeze nk'abanaka iki gisagara kigeze hariya mu iterambere mu wese arafise ritme itumwe na context socio-politique yiwe ico nico kintu gikomeye kandi mbona nyinshi mu gihugu ari karakoresha nyine cyo mukobwa kuva aba kuri gihugu nta kintu nabonye atakoze abantu basaba katika kazi na muntu ngira niwe muntu amaze kurekura abantu benshi niwe muntu yabwiye abarundi bose ati umuntu wese natahe aje mu vyiwe niwe muntu aharanira agateka k'abakenyezi ntawoza murusha ngaho urashobora kubikora ivyo vyose kubera wa wundi politike uri kurakoresha atari yashaka gukoresha agaca avuga ngo nivyo ntibiriko biragenda neza mugabe ivyo ntibiteza guca biduca inkokora kuko model politike igihugu niyo yonyene iki yitiramwo ntagira umuntu azoduhitiramwo model dutegeza gufata kugira ngo twiteze imbere iyo model iri he iyo model iri muri yambono kazoza 40 na 60 urugendo rero rw'inkebuzo rwabaye gute rwatwuguruye amaso mu byerekeye politike byatweretse yuko ngeco mu kuri gihugu ari mu kuri gihugu abantu bakunda ivyo ni n'amafoto yabitweretse ni diaspora yabitweretse igiye bagiye kubonana mu Kayanza muraza abantu mu diaspora ko bagoye arabizi mugabo uravye umurindi bamwitabako cyangwa bamwitavye ko suwo twari tumenyerere kubera iki kuko yabahaye ikibanza muri iyi nzira Burundi burimwo yo kwiteza imbere kuko nko twibagire ko ibihugu bitari bike diaspora yagiye igira uruhara rukomeye kugira ngo bitere imbere uraba muri za Senegal uruhara rwa diaspora gusa ko ari ngaho ujeje diaspora nawe nuguhanura abandi kuko iyo ugiye ukoraba ku marezo sosio hari abantu bibaza uti begaje umuntu andika ibintu aracyari umurundi ngo babona no epreno ukabona umurundi je nigeze kubwira umuntu ndi Buruseli ni matonga navuga nti mugabo nimiburi naho uri no kameme hariho nyokwanyu wasize hariya ivyo iyo miti uri kurabloka yo have muvura kugira ngo mugwize iryo tunga kama ari naryo ryo gukunda igihugu nk'u Burundi nk'ingabirano kandi meso Imana yaduhaye cyo tegereje kuba igikorwa ca twese atamugambwe umuntu aravye atadi n'umuntu aravye kuko u Burundi bwabayeho atamugambwe uhari atadini rihari atamoka hari tugaruke kuri ico gihugu Imana yaduhaye ari naco twese duhamagariwe umwe wese mu vyumviro bitandukanye vyiwe kugira iki guteza imbere kandi mbona ariyo mbono kazoza mu kugihugu arimo ego reka dusimbize gatoya muri kano kanya twerekeze kuri paeje kugira ngo turabona ibiharuro yaduhaye rwaruka ruza rumaze kuronswa ubuzi biciye
mu rujya mugambi wo kubaha ingurane kugira ngo bashobore gukora imigambi itandukanye. Turazi yuko abarenga 65 kwijana mu Burundi arugwaruka, mukaba ubunye ingende hari kuvuga ati no gwaruka gwu apana gwejo, nuvuga ko rutegerezwa guhaguruka ngo rugakora. Ariko rero ugira araba hirya no hino no ku mbuga ngurukana bumenyi hariho ugwaruka gwidoga bavuga ati twebwe turashaka ingene payeje yoshora kuturonsa natwe ingurane kugira ngo dufise imigambi kugira ngo natwe dushobore gukora, turabona ivyo twokora mugabo nta buryo tubona, mbiga twoshobora kubashikira gute? Nagomba mbaze ibisabwa nibiye kugira ngo umuntu ashobore gushikirwa kuri iyo ngurane mwebwe mutanga. Murakoze cyane. Nagira ndabamenyeshe yuko iki gitigiri mutanze ca 65 kwijana ibi nivyo dukura mu biharuro vya recensement muri 2008. Kandi abari bafashe abarundi bafise munsi y'imyaka 25. Udugije gato ukaja ku barundi bafise munsi y'imyaka 35, uza gusanga ku bice birenga 72 kwijana vy'abarundi bafise munsi y'imyaka 35 kwijana. Hanyuma muri twe muri payeje iyi 35 twarayirengeje, dufata ko umujene ari umuntu afise imyaka yo kuva kuri 16 gushika kuri 40. Baba igice c'abarundi bose. No kuvuga ni gice c'abarundi bose nitwa turi miliyoni 13, no kuvuga dufise sensiblement imiliyoni 7 z'abantu bakeneye ko payeje ibafasha. Kuvuga ku biharuro dufise ubu. Yego. Recensement iri kuraba zoduha ibindi bitigiri. Mugabo hagataho nagira ndababwire yuko muribuka ko mu 2020 ministere y'intwaro yo hagati mu gihugu yarakoresheje iharura y'ugwaruka gwize mugabo rutagira akazi. Ico gihe ibiharuro vyerekana yuko twari dufise ibiharuro vyababa 400 vy'ugwaruka gwize rutagira akazi mu Burundi. Muri ico gihe nyene ministere ya fonction publique yaraharuye abakozi ba leta, itora ko leta y'u Burundi ikoresha abakozi bangana n'ibihumbi 120. Bisigura ko muri 2020 abize batagira akazi basumba inshuro zitatu abasanzwe ariko barakora uno munsi. Vyumvikana ko kandi nubwo leta yari yofata ingingo uno munsi nyene iti ndirukanye abakozi bose bakorera leta kugira ngo ntore abakozi bashasha muri gwagwaruka tuza kugumana n'imiburu buri ibihumbi 300 baza kuma muhira. Urumva ko ari kibazo. Muti none hasabwa iki muri payeje? Yego. Ibisabwa ni ibintu bisanzwe. No kuvuga twaba twanavyanditse. Nuko uba umurundi ufise hagati ya 16 na 40, ukaba ufise umugambi, ufise akabijya. Akakabijya si kintu ngo gros France ngo tuvuga ngo un projet pertinent. Nuko aba ari umugambi utorera inyishu ikibazo kiri mu kibano kugira ngo ni wamara kukukora uzobufashije leta y'u Burundi mugabo na wifashije kugwera uzoronka abantu bazo kugurira. Umva nk'ubuje ukazana umugambi ukavuga uti jewe ngomba ntangure gukora amapine y'indege, wize yuko ari abantu bahariya muri ico kibano baza kugurira, umva ubutayo mwanya. Mugabo uvuze uti ngomba nkora isabuni, ngomba nkora isabuni, izi sabuni ko yaba umukene yaba umutunzi bose baroga kandi baramesa kandi baroza, ashobora kuyironka, araza kuyironka ayigure hanyuma nawe utera imbere. Uyu mugambi ushobora kuba ari umugambi ushobora gukogwa, apana umugambi uri imaginaire. Ndibuka ko tugitangura hari umujene yigeze kuduzanira umugambi yasaba imiliyaridi 35. Twebwe bari baduhaye imiliyaridi 48. Mugabo wewe ishaka imiliyaridi 35 yayitwariye rimwe akora umugambi we. Urumva umugambi ntukoreka ntukunda. Uyu mugambi kandi utegereza kuba uri realiste. Sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi. Mugabo n'umugambi ushoboka. Hari umugambi uri realizable n'umugambi uri realiste. Hariho rero umuntu avunduruka akazana akatuzanira twebwe muri payeje umugambi udashobotse.
Yego. umugambi udashobotse ni nk'uko urumva ubu turi mu c'est vrai baravuga bati turi mu bibazo bijanye no kuronka ibitoro ati mugabo twokoresha umuyaga tugatangura kuva mu ntuze tugakoresha ngo ibintu vy'insinga ngo bica hejuru ngo kugira ngo bitwara abantu bashikane muri ville ngo baciye bagejanye n'umuyaga urumva umugambi ntubuzi uti mbega uyu mujene yimviriye ibiki biko bigenda gute mugerageje kuraba neza nibaza ko mufise abahinga twe dufise abahinga mugabo urumva muri ico gihe uwo mugambi twebwe ku rwego tuba turiko ico gihe ntuba uri realiste hanyuma ifo kuba ari umugambi dushoboye kubona ko wameze neza i Bujumbura dushobora kuwujana tukawushikana n'Igitega no kuvuga nico bita mu Gifaransa un projet scalable donc la scalabilité nuko uyu mugambi ushobora kuba porté à échelle urashobora gutangura umugambi ngahi Bujumbura ukabona duvuge dukora isabuni ukabona izi sabuni zagenze neza mugabo udashobora kuwutwara mu yindi ntara urumva utwaye mu yindi ntara ugaca usanga biragoranye mugabo au-delà y'ico nagira ndabamenyesha yuko nkuko nababwiye payeje ifise uburyo budashobora gutuma yakira imigambi yose y'ugwaruka afite urugwaruka rwinshi ruvuga ruti twe ntidushikirwa ntibikunda kudushikirwa kenshi ntibaba bakoze ibi ndiko ndavuga bijanye n'imigambi navuze umugambi ufise akabijya tukaraba kunuze zibiri nakivuze mvuga yuko ifo ko umugambi ushobora kuba ari umugambi uzana akarusho mu kibano muga ifo ko bari n'umugambi uha akazi urundi gwaruka kuko murazi yuko uvyara akazi nico gituma twebwe muri payeje kwiza nubu tudatanga ingurane tudatanga imitahe ku bantu bagenda kucuruza ibintu bakuye hanze kuko urumva nk'ubu ndaguhaye amafaranga miliyoni 100 ukagenda kurangura amatelefoni mu Bushinwa aho utanga akazi ni hariya mu Bushinwa baza gukora izo telefoni uzishikanye ngaha uza guha akazi umuntu umwe kugira ngo azigucururize canke wewe wenyene mugabo mfashiye ibihumbi miliyoni 100 nkaziha amakoperative 10 imwe miliyoni 10 kugira barimo ibigori raba akazi ubutanze mu gihugu na impact y'iki kintu kiba kibaye abenshi rero urumva arazana umugamba akavuga ati jewe nashaka gucuruza ikambambiri none izo kambambiri uzocuruza uzozikurahe ati nzogenda kuzitora mu Bushinwa canke muri Tanzania canke hehe kuri twebwe uyu mugambi ntuba ufise akabijya kuko ubugiye gutanga akazi hariya aho wogatanze ngaha naha nibiturabira kugira ngo umugambi w'uyu nuriya ushobore kugira mugabo nagira ndababwire yuko ikibazo twuba dufise nica kindi kijanye n'uburyo muri septembre 2023 twaruguruye platform maze ko imigambi abajene bayitanga dufise amantu zenye menshi ama mechanisme menshi ya financement mugabo imwe muri izo ni ijanye nuko imigambi bayitanga ku buhinga ngurukana bumenyi nibaza ko muzi icatumye tubikora ibi c'était à la fois yo kugira ngo twevite yuko abantu bavuga ngo payeje ngo utari imbonera kure ngo no kuvuga ko udepose umugambi waba uri mu Burundi waba uri hanze udepoza hajya ku rubuga ngurukana bumenyi tweca tuwutora je ndawutoye nca ndawuha abajejwe kugira analyse abajejwe kugira analyse tugira analyse ku nzego zitanu hari inzego zitanu iyo project igeza gucamo kugira ngo tubone reyerma yuko twevite nuko habaho ka mwana wa mama ibintu mwe n'ivyo yaragiye ko twuguruye muri 2023 septembre mu kwezi kumwe twari tumaze kuronka ama projet yababa ibihumbi 5 ukwezi kumwe gusa konyene kumwe aya ma projet rero yose tukagerageza kuyiga yose imwe kuri imwe hanyuma nagira ndabwire yuko kenshi bishika ugasanga mu gwaruka harimo abatifata neza urumva uno munsi urasanga ari president wa cooperative muri no projet iyi ejo ukamusanga ari trésorier mu yindi projet hirya ejo ukamusanga ari membre sympathisant ari membre simple muri yindi projet hirya ejo ukamusanga ari vice president muri cooperative ugasanga umuntu umwe ari mu ma projet 5-6 kandi kizira kikazirizwa muri payeje yuko uronka beneficia deux fois twebwe rero tuca tugerageza kurondera aba bantu bose kugira ngo dushobore kuraba yuko hatagira uducamo ikindi nacu nuko hari usanga kuri karanga muntu avuga yuko yavutse ko nazi ko dufata abari munsi y'imyaka 40 ugasanga avuga yuko yavutse mu 86 mugabo waraba kuri CV yiwe yavuze no kuri diplome ugasanga yatanguye muri école primaire muri
86 87 Yego. urumva ntibikunda yuko wavutse muri 86 ngo acatangura école primaire muri 87 ibi vyose rero tugerageza kubiraba kugira ngo paeje nk'uku nyine icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ati jewe nshaka yuko muri paeje ariho habaho elevation ya nouvelle génération dushaka yuko habaho aba jeune bari honnête baduga bakaduga avec les valeurs uko turamutse tuduga aba jeune urugwaruka rukaduga ruduze rudafise ama valeur ubundi ushobora kubakira kugira ngo kibi gihugu kizoba cifashe mu bihumbi 2040 giteye imbere muri 60 ntibishobora gukunda nagenda ndabwire yuko ku ma projection démographique dufise nuko muri 2050 tuzoba dufise autour de 26 millions z'abene gihugu kuri aba 26 millions z'abene gihugu muri 2050 urumva ko abenshi bazoba rugwaruka niyo rero urugwaruka gwevoluwa rutari urugwaruka rufise ama valeur rufise ubuntu tuzoba dufise ikibazo na rero tugerageza kuraba ibishoboka vyose suko paeje tabibishaka gushikira urugwaruka rwose mugabo nuko kenshi haba ivyo bibazo hanyuma ujene basanze afise yazanye umugambi uri pertinent nta numwe adashigikira tukiraho nyene hariho aba ugwaruka mwashigikiye mwahaye uburyo ariko imigambi yabo yahombye abo onye muca mubata ayo mafaranga muca muheberana bica bigenda gute nagira nababwire yuko ni vyiza cyane yuko urugwaruka habamwo uruhomba iki abantu benshi barakunze kugishira ko inguvu nyinshi bavuga bati paeje hari habo yahaye financement hanyuma amafaranga arahomba nibice bigenda gute de façon générale ntushobora kuja muri ntuze muri entrepreneuriat ngo finance imigambi jana we muri prevision zawe wibaza ko iyo migambi jana yose izotegerezwa kugira réussite à 100%. Yego. Bibaho kuko l'absolu n'est pas une loi de la société. L'absolu ça n'existe pas muri société. Iki ni cyambere. Icya kabiri nagira nshimikireko nuko mu biharuro sur le plan théorique au niveau mondial bakubwira yuko muri domaine de l'entrepreneuriat 80% y'ama start-up donc y'ama entreprise gitangura ahomba dans les 3 premières années contre 20% ziparvient à réussir. Tuba turi kuri 3e année. OK. Mugabo ibiharuro mfise c'est moins de 10% y'ama projet ari finance na paeje yahomvye. No kuvuga muhagaze neza. No kuvuga duhagaze neza par rapport y'ama prévision yerekanwa ku bindi bihugu. Yego. Kuri izi 90% ntibari kuri niveau zimwe. Hariho abamaze kudikora, hariho abariko barakora neza, hariho nabagwazagwaza, hariho nabahomvye burundu. Yego naho nyine nabanje. Ikibazo rero cyane muti none abo bahomvye burundu bica bigenda gute? Amafaranga acagenda gute? Yego. Aba bahomvye burundu twebwe dukore muri paeje nagira ndabahe ntuzenye abaribo. Abahomvye burundu bamwe naborozi b'ingurube. Aborozi b'ingurube ingozi baragize ikibazo gikomeye kubera ko ingurube zaratewe n'ikiza. Hari haho twari tumaze kugera ku ngurube 180 twabahe 200 zose zipfira rimwe. Zifiriye rimwe barahomba burundu. Hari abandi usanga yagiye muri mu kurima ari nk'uwo imwaro yarimye intuzenye itomati hanyuma urubura ruraza zose itomati rurazica. Hari n'abandi usanga yarahomvye kubera ko atamenye ingene agira marketing y'amaproduit yiwe. Hano umuje twari dufise yakora imikate mu ntuze mu bijumbu hanyuma ntiyaparvena kugira marketing ikwiye kugira ngo yerekane akarusho hagati y'umukate w'ifarini ifarini y'inze y'ingano ni ifarini y'ibijumbu uwo nawe nyene aragira ibibazo. Aba bose kuniko ndababwira nta numwe atazotegerezwa gusubiza ya mafaranga. Bose bazotegerezwa kuyasubiza. Mu kuyasubiza twebwe muri paeje turakora ico umuntu yo kwita le repeuplement nko kuri bajya borozi binzenye bingurube hamwe nico twise ama projet connex. Le repeuplement no kuvuga yuko kwera ko paeje si umugambi gusa ni philosophie sinzi patiri ngira yomfasha kuvuga gutraduiza philosophie munuze mu kirundi mugabo paeje c'est également une philosophie du vivre ensemble. No kuvuga yuko urugwaruka rusanzwe ruri ngozi rutagize ibibazo vyuko
bagira babura ingurube yego bari muri logique ya conscientisation kugira ngo bashobore gupermeta yuko babandi bandi nabo baronka uburyo bwo gusubira kuronka izindi ngurube shasha hariho nabaciye babatraumatize kubera izo ngurube zapfuye bacavuga ati twebwe ubworozi bw'ingurube turahevye baracika intege kweri aba tuca tubashira muca tubaha ico twise ama projet connexe ama projet connexe na ama projet y'uburimyi duca tugerageza gufinansa un autre projet y'uburimyi notamment tukabashira ku manuze ku machine de valeur nk'ubu hariho abantu dufitaniye amasezerano kugira ngo désormais abarimi bose b'ibigori canke ibisoja bazohore bashora iwabo hanyuma bashobore kuronka amafaranga de façon régulière mu burimyi murazi n'amezi 3 amafaranga abonetse do ico dukora ni aba bari gutangura gusubiza amafaranga mu kwa mbere duca tugerageza tugaca turamvaya bakadutangura gusubiza mu kwa kane mugabo lide yuko uhomvye acha agenda agaca ryama agaca avuga ati je narahomvye payije rahevye ivyo ntibirimo mugabo ico tugerageza gukora cyose nukubakwirikirana tukabafasha kubereka aho bashobora gukura uburyo kugira ngo barusubize wa mutaye baronka maze tuha abandi no bashobore kugira intuzenyi bashobore kugira gutangura akazi nagira mpereza aha mvuga nti ni vyiza iki kibazo kukivuga mugabo aho le piège nuko kenshi ishobora gutera ubwoba ugwaruka rukavuga ruti mbega ko uhomvye baca baguma mwiruka ko bizora bigenda gute murabona n'amafaranga warunde wowe nyene murashobora kugenda mu mabanki mukababaza muti abantu baza gufata amadeni mu mabanki bayatangiye n'ingwati y'inzu eske birashika bagahomba barahomba muramamwe abonye amazu bagurisha mu camunara nuko abantu babahomvye donc guhomba n'ama affaire ça va de pair kandi ugize ingorane ugatinya ivyo ucuguma mu nzu nta kintu ufa warakoze ariko iyi migambi none ko muvuze ni projet connexe baca baja mu bindi nk'uyarari mu bworozi usanga aribwo yari yagiriye icigwa neza muraheza mugaca mubafasha gute agiye mu burimyi yahora mu bworozi kugira ngo tugire iyo projet connexe twibwe ubwacu umuntu muri payeje tuba twafashe umwanya wo kwiga ayo ma projet connexe tukaraba tukerabora ico umuntu yo kwita business plan type kugira tubone si réellement uyu mugambi uri rentable cha tugenda abajene tukabakoranya tukababwira tuti okay mwe muvuze yuko mwari muri projet y'ubworozi ubu mu bworozi muvuga muti twene dusubiramo nuwo ndi mugambi munamusha mwokora bati twe twokora umugambi kanaka urumva ntashaka kuva mu bworozi ngo acavuga ngo agiye muri transformation agroalimentaire ivyo kunda kwera nta mutabi bafise avuye mu bworozi possibilité nuko aja mu burimi cyangwa aja muri métier hariyo n'ibindi twise ama métier prioritaire urumva soit aja muri izo ntuze muri izo domaine zibiri hanyuma agaca twe tukabafasha mu kwerabora ama plan d'affaires tukavyumvikana ko bavuga ati twebwe iyi plan d'affaires turayumva uku bigenda uku hanyuma bagaca baronswa uburyo kugira ngo bashobore gutangura ubu turiko turavugana ama equipe ya payeje ari kuri terre ariko araraba aba jeune bagize ibibazo mu madomene atandukanye kugira ngo bashobore kuraba ukuntu twohoreva aya ma projet usanga yagize ibibazo murakoze cyane kuri uwo muco mutanze reka tubaze Aimé Pascal Nduwimana murumvise ivyo urongoye payeje heje gushikiriza ni gisata novuga gikomeye cyane uranace kiri kugwaruka nawe murafise ugwaruka muri mark mbega ibi haje gushikiriza mwebwe bivuga kwiki nivyo ko hari ivyo mbere tunahuriye ko twese muri ibi vy'ama cooperative kuko nkuko nanye n'icubahiro yamariko arabitubwira ni n'umuntu yatubariye igihe duhura mu wa mwiherero ikarusi adikaragwanya kijya kintu bita imfashanyo ni jambo rimaze imisi imbere umengo ntirigifise ishingiro kuko imfashanyo plus turakira imfashanyo naho uhomba ubuzirikana ko ari imfashanyo ataco uzoyikora kurumva bagufashije cyo hawe nyene no gutora ucakwa nyene no gutakara rero barabuze batubunye ikintu cerekeye imfashanyo ntikigikunda ubu umuntu agomba kwatera imbere asaba ideni no kuvuga yuko muri filozofi yawe ubuzirikana ati ideni mfashe jewe nzogishura kandi urumva uko ruzirikana yuko ni wahomba kandi uguma unabandanya rero kuri payeje avuze ati kandi iki kibazo naje narinda gikeneye kuko turahura n'abajene cyane si twebwe muri iyi monde yacu y'abajene babakizwa
nka padiri arabizi twebwe mu mashengero yacu mbere no na katolika ni nabizera cyane barizera ibintu yuko umengo ubironka uko nyene mugabo ni ngombwa yuko ukora nyene kandi ukemera ugatiyimba nyene ukumva uti umunsi ndakora ninunguka ni byiza mugabo kandi ninahomba sincika intege rero twebwe turababwira tuti bwa mbere gira imigambi ico nshimye nuko ukuntu abona yuko uwahomvye atari ukumuta mu kugira ngo ntaca hahamuka abona ati noneho jewe ndago urumva ko banafashe umugambi biga plan A na plan B uyo muntu mbega ni byagenda uko ntahava aca guma mu nzu reka turabe ikindi kintu acakora twebwe turashimye mbere jenshi ndanabonerwaho no kumutumira kuri urugwaruka si turugwaruka twita kwa rugwaruka bakijijwe bari mwaya mashengero icompa tukazohura tukabitegura neza kuko amaproje yabo ari mu byo bahishuriwe babwiwe beretswe amagenda aruzuye kweri imigisha irajeje tiri muri agenda bayigenda nuko umwaka uheze uwundi ugahera atarabishikira uwundi ugasubira ukaza nuco usanga avuze ati Imana yaramenze kandi itamubeshe kubera iki atakoze icompa rero natwe nkuko nanye n'icubahiro yamwe ariko arabidufasha akigisha abapastor abakenyezi ugwaruka turabakeneye dezi kuko ni l'unité de la diversité kuko turakeneye ko namwe muza kuko ugwaruka ni bwishi cyane rero twebwe muri market turafise ibyizigiro ko na nyene icubahiro ari karaduza ugwaruka gwiza ugwaruka tanzigo ugwaruka tangorane rero muri paeje nitwashira hamwe rero naryohewe cyane ukunge navuga kubaka bajene bari na valeur iki kintu kirankoze ko cyane vraiment ugwaruka ruri honnête rukwiriye ruri digne aha rero iyi vision turayishikako rero tubaza Patiri Desire Yamuremye nawe ngira ngo mwumvise ivyo uyu unye mugenzi wanyu rongo ikigo paeje yashikirije ngira ngo hari cyo namwe mwakuyemo nk'umuhinga mwotanga umuco namwe ingene mubibona urakoze cyane nibaza ko ivyo Desire paeje yavuze binyeretse ibintu bitatu au point de vue politique ikintu ca mbere nuko ari ikintu bita data ibitigira yabivuze wumva yumvise nta kwirirwa turajya muri soko niruhuze avuze ati naho bofuta abakozi bose b'u Burundi bakora ubu bakabasubiriza no gwaruka hosigara 380 n'ubundi badafise rofera ico kintu kiraho none dushaka tugikoresha iki nivyo umugambi paeje uri kuragerageza gukora nkubaka ko le marché de coulema ariyo bita fonction publique yabaye satire hari abantu baca bavuga ibindi ngo leta ngo niza n'ubuzi nubwo nyene leta ikiragerageza kuzana kuri urwaruka kugira ngo rwiteze imbere ikintu cya kabiri yavuze ati paeje so kwiteza imbere gusa c'est toute une philosophie kuvuga ko hariho imbono irimwo muri nyene cyo bakuru y'igihugu yashizemwo muri paeje akababwira ati burya iki kigega so kwigisha gushugwaruka kwiteza imbere no kwigisha kuba abantu yego bivuga ko uyu mugambi paeje turiko no kuri gwa rugendo dukeneye abarundi bafise ishimikiro ry'ubumuntu nibaza yuko ubu mugambi aho ndawushimiye cyane cyane ari uko kwigisha ugwaruka kwiteza imbere mugabo mu bumuntu afise ubuntu yego murakoze cyane reka tubaze Samuel Ndayiragije muri diaspora mwumvise yuko muri paeje mbere bafise nuko menga mashikije n'ikibazo c'uburyo sinzi muri diaspora namwe ico mumva nk'intererano ndetse n'ivyumviro kugira ngo urugwaruka bashobore by'ukuri kuduga baje imbere baterere mu iterambere ryabo n'igihugu murakoze bwa mbere nshimiye umurongozi wa paeje ingene yabyifashemo neza mu kudusigurira ingene paeje ikora na cyane cyane nibitigiri fatigwako kubijanye n'ubuzi buboneka canke maze gutangwa ico ni ikintu ciza cyane ikigaragaza nuko
paeje ntishoboye gukemura ibibazo bw'urwaruka rwonyene mu Burundi. Naha rero cangaruka nkavuga nti natwe baraduteye akamo. Turabona yuko diaspora dukwiye natwe kugira ico dutereye mu iterambere ry'igihugu. Naho rero twebwe muri diaspora no musi tuvuga ko twashize imbere ibikorwa tugashira imbere ubumwe, kuko abarundi bose bari hanze bogarukana agatima ku gihugu cy'u Burundi. Nta gwaruka na rumwe mu Burundi gwo burakazi. Ibibazo vyose twobikemura nk'abarundi baba hanze. Nico gituma rero twebwe ubwa mbere twigiye inama yo kwiyubaka twebwe ubwacu. Tubanze twiyubake muri diaspora. Nico turimwo, faze ya mbere niyo kwiyubaka. Hanyuma twiyubake mu kuja hamwe, mu kuraba ingene dusubiza hamwe, donc ubuntu abantu bahora bapfa butagira akamaro babivemwo, baba diaspora koko. Kuko kiranga umuntu mu diaspora n'umuntu yamaze guhinduka. Yahinduye ingendo. Yaravuye mu gihugu aragira handi aratinge sombi yakira nshasha yabonye itanga ubuzima. Rero kuryana muri kahise kacu nta numwe vyahaye ubuzima. Eka kweri ntawo vyirata numwe, nta numwe atakozwe ko nakahise. Ubu rero kugira ngo tugabanye amajambo nuko turi ku kivi. Nk'ubu tufaze yambe no kwiyubaka, tugomba kwibakira inyubakwa nini kandi nk'iyo ndazizo hakazi ugwaruka atari munsi y'amajana. Ivyo ni vya mbere tugomba dutangure guterera muri paeje. Faze ya kabiri azoba ari faze de développement. Tuzogira ico bita mécanisation agricole niko twavyiyumviriye, aho twifuza yuko igisata c'uburimyi n'ubworozi tuzocataka neza neza mu kwizana amashini agezweho, mu kuzana ibikoresho vya none vy'ubworozi kugira ngo duheraho nyene paeje igejeje. Rero ndibaza ko paeje tuzokorana cyane apana mu umwaka twe turiko turibaka nk'aba diaspora. Tugomba kwiyubaka muga mu mwaka 2026 tuzoca rero tugenda muri paeje ati zarayani ma projet turabe abandi bari barapize. Ndizeye ko tuzoba twahashitse. Ha mwaka ugira gatatu muri diaspora twifuza yuko naho tuca tuzana des énergies renouvelables. Kugira ngo no mu gisata cy'umuyaga nkuba duterere. Kozo batugiye muri phase d'industrialisation komeye, azotangura kuzana ibihinguriro n'amahingura komeye bizoba bisaba umuyaga nkuba mwinshi. Kugira ngo rero tugere kuri iyo phase nuko zo twabikoze. Je naho mvuga nti rero diaspora nitwakora igice cyacu. Leta y'u Burundi gakora igice cyayo. Umwene gihugu wese kwisi agakora igice ciwe. Abanyepolitike bose bakamenya ko kwigisha ugwanko no kurubiba mu bene gihugu mu gwaruka ari icaha. Bakabihanirwa. Umuntu aza yigisha ugwanko rw'amacakwira hashimikiye hose bakabihanirwa. Kugira ngo dukingire kuko urumva turiko tuje ahantu hakomeye. Fondation rero irahambaye cyane. Ifo ko abantu baba bamaze kugira ikintu bita kirazira. Kirazira kubigwango, kirazira gutukana, kirazira gusomborotsa, kirazira kurenganya, kirazira kwiba, kirazira kubesha bimwe ya valeur za valeur muri komradoza muri paeje. Je ndizige yuko mu mwanya muto cyane 2040 ni kure. Tuzoba twamaze kwerekana yuko mu myaka 10 gusa Burundi a été transformé kuko paeje yaratanguye ikivi. Twebwe diaspora turi ku kivi, abandi barundi bari engagé, amadini, les partis politiques babe engagé kuko abanyepolitike nibo batwononera kenshi. Bakaturyanisha abo nabo nyene babe yangaje bamenye yuko hari ikintu kibujijwe ubuturiko twubaka uburundi umurundi wese yibonamwo. Tuje muri faze yo kuba abantu bakunda igihugu, badakunda ubwoko, badakunda umugambi, badakunda intara, badakunda idini, mugabo bavuga bati ujya Burundi buranda agishinga nanje ndagomba kububona nk'igihugu. Nico gituma rero twebwe ku munsi le 28 ngo twateguye umunsi mpuzamakungu marundi bose kwisi twifuza kwibendera ryo Burundi duga evenement yitwise Burundi Day itariki 28 zo kwicenda. Tugomba gutangura fundraising. Umurundi wese ari hanze y'igihugu avuga ko akunda Burundi kuko isinzi ko mubona igitangaje. Hari umurundi ari mu Burundi avuga ati je ndakunda igihugu kubera ko jewe sinigeze ndagita no ndahari. Hari n'uwundi ari hanze akubwira ati je nani ndakunda igihugu ndi mu makungu ndakivugira baranyomoye mugabo ya gihugu ni kiya gihugu ni ciwanje. Uruvuga cyo usanga uri hanze avuga ko akunda igihugu n'uwo ngaha akavuga ko akunda igihugu mugi kibabaje nuko ushobora gusanga abantu bari mu Burundi bitwa ko bakunda igihugu mugabo atagikunda kubera ko ukwemera kutagira ibikorwa inyifato. Uri hanze nawe akavuga ko akunda igihugu nahatagikunda akarimba Burundi bwacu areka ategura gutera grenade. Urumva nico gituma rero uvuga ati tuje muri iyo ngendo nshasha yo kwigisha abantu gukunda igihugu no kugikorera. Diaspora ni ikintu gikomeye, hamwe ingufu z'aba diaspora bozi konjiga
kugira ngo badevelope Bozishira igihugu hamwe, tukazishira hamwe kugira duteze imbere kino gihugu ubwo gwaruka ibihumbi bingahe twoca tubafasha bose kuko umurundi wese ari hanze yo kwiha devoir yo guhakaza abantu batanu bica bigenda neza kandi turabishobora nico bituma rero niyo phase turimwo ndabakengurukiye ivyumviro vyabaye vyiza nize vyinshi muri kino kiganiro abakozi b'Imana banyigishije ese rero ivyo tuyagiye ngaha twoca tubitwara ariko twese ivyo tuvuga bikabituvamwo tukaba turi abantu ku vy'ukuri bagomba gukira no gukiza abantu benshi murakoze. Ego dutera tugana ku musozo wa kino kiganiro reka dusabe impanuro canke akamo muri paeje motera urugwaruka abamaze gutera imbere abariko barakora bagana kwiteza imbere hamwe n'abahombye kugira ngo tugane kwa yambona kazoza iterambere. Nibaza ko ntaza kuvuga byinshi ugwaruka gwinshi turamaze kuganira inshuro nyinshi icambere no babwira nuko boshima bagashima iyi opportunité baronse yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yemera ati jewe umujene wese mu Burundi azoba afise umugambi urashe nzomushigikira kandi nzomugunyuma kuva uburundi bubaho no kuvuga kuva kubami tugaje no kuri Republika ya mbere gushika nizi saha sera toute première fois n'ubwo bwa mbere umukuru w'igihugu afashe engagement y'ukushigikira urwaruka kandi akabishira mu ngiro ubundi bwo kuva mu 60 gushika n'ubu banyu bavuga bati urwaruka niwo mushinge w'iterambere mugabo nta kintu cigeze bwikogwa véritablement kivuga kiti reka tushe muri sense yo gufasha urugwaruka nyine cyo bayira umukuru w'igihugu yarabikoze nagira mbwire rero urugwaruka ndaruhanure mvuge nti mugerageze ibishoboka vyose ntimuhemuke kuri iki cizigiro nyine cubahiro umukuru w'igihugu yashize muri mwebwe ko mukamuka muhemutse muzoba muzibiye inzira no kurundi rwaruka rwari nyuma yanyu murazi yuko iyi ntambara nyene cubahiro umukuru w'igihugu yafasha avuga ati jewe reka nshire urugwaruka imbere hari habo bitanezera aba rero bitanezera mukaramuka mugiye muku ico no kwita kunuranura nk'ibi bintu bashira ugwaruka akaronka poste ya responsabilité aho gukora kugira ngo ashikane ico kintu ya iyo ntuze bamuhaye institution mu mishinze agaca agenda muri ivyo bintu byo kunuranura azoba azibiye kambavu yuko azoba gotse anahimutse ku mukuru w'igihugu azoba yamwizeye azoba hemukiye n'urundi gwaruka gwa nyuma yiwe kurutararonka intuzenye imitahe ya paeje imiryango iruguruye kugwa amaze kuronka imitahe ya paeje nagira ndabwire nti aragowe umuntu umugambi paeje umutahe paeje yamuhaye uzomugwa mu ntoki kubwo ibugaba bwiwe hari habo bishobora gushika bikagenda uko kubera imvura yaguye so ayirema ivyo babiboneka mugabo aragowe uyu muntu azogerageza gukoresha ubu buryo uko utategerezwa gukorwa urugwaruka guno munsi ruteza kumenya nago ko rufise role historique yo gukina umwanya wago nuyu ntibarindire ngo nejo canke hirya yejo umwanya nuyu niyo bafata kumuzirikanye imvuze nibaza ko atankeye kazoshaka gushika kuri ya vision. Murakoze cyane gose kuri izo mpanuro mutanze reka tubaze Aime Pascal Nduwimana mwebwe mwishiramwe gibikorwa kinyafrika by'impuwe murafise urwaruka harimo abo mwashize mu makoperative ubudasa mbega mwebwe akamu mushobora gutera nakaye kuri urwo rwaruka ndetse n'abandi bose akamo ntikari kure kurongoye iyi paeje nuko ubwa mbere ho aya mahigwe ni ubwa mbere amahigwe yo kwizegwa ukumva ko urwaruka ubu baru considera je rero uyu munsi akamo ntera ni kumenya iyo tuvuye naho turi naho tuja akamo ntera je ncafatira kuri no munsi ahantu turi kumena nyakubahwa padiri muri Bibiliya baravuga neza ati harahiri umuntu aremesha amahoro ibi tubikesha rero aya mahoro turi nayo
ugwaruka ro twebwe turarutera kamo tuti ibyabavangiye muri iyi myaka iheze muraba maso ntibisubire kandi yuko biza ngo habe uguhendwa haro jewe nca ntomora nkaca mvugane kuva 2015 n'uyu mwaka uza wa 2025 imyaka 10 izobikwiye padiri ari ngaha yize ivyakahise ubiravye neza chaque 10 ans hategerezwa kuba ikintu cahungabanya ubumwe kandi ugwaruka gwama arigo rukoreshwa tuvuze umwanya ukomeye cyane ngahanye twifokaliza kugwaruka 2040 2060 rero muri bino bihe vy'amatora hazi ibintu byinshi duteye akamo ugwaruka amatora aba umunsi umwe kandi umuntu atora ni nk'iminota 2-3 ugenda ukitorera ugacubandanya ukora ibi bikorwa byo kwiteza imbere nihagire kandi ikizobahungabanya ikibasamaza ngo iyi migambi ya payeje uko kwiteza imbere ngo bibacike nihagire usamara iyi diaspora iriko irafata umugambi wo kubaka nihagire ikizodusamaza ikindi naco ni guhindura iyi vocabulary cyangwa ukuntu umuntu abivuga turabwira ugwaruka tuti iyi mbona kazoza siyanye n'icubahiro president kuko bamwe wumva ngo yambona kazoza yanye n'icubahiro si we yaravugishijwe Imana iranamuhumekeramwo araduha twebwe abarundi nimbona kazoza yacu twese abakuze ugwaruka abazoza akamo rero ugwaruka ni mubumbatire amahoro amaso yacu ni terambere no kubaha Imana ibi ducanishamwo vyaraheze cyambu cyawa munati chapa kazi tafuta hera nivyo hanyuma natwe tuti chapa kazi usenge neza ukore neza utera imbere ubu umuntu kwiriye Imana kubahe igukunde ucu yikundisha abandi ariko kandi ucu uteza imbere nabandi mwarahezagiye amen reka tubaze Pati Desire Yamuremye nawe akamo mushobora gutera nk'umuhinga hariho Papa Paulo wa gatandatu yanditse asikriki igitabo bita Populorum Progression kuvuga Populorum Progression no kuvuga le développement des peuples ngini abantu batera imbere yego hanavuga ati mu gifaransa ndaja kubishira mu kirundi ati le développement c'est le nouveau nom de la paix ati terambere niyo nsiguro nshasha y'amahoro yego kuko ahari amahoro naho umuhoro uramwa nibwo rugamba ronyecyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yego ariko yego gwamasasu gwaraheze guyumvira mbere nka bawundi ngira guheriwe rugahereziwe nyene mugabo uya yadushizemwo umukuru w'igihugu urugwiterambere nago nukurwana nk'ukurundi gwagwanywe kuko nagone si ruto yego kuko niwo mushinge w'amahoro aramwe yego nako kamo nashaka guhereza ko murakoze cyane gose kuri ako kamo reka tubaze Samuel Ndayiragije mwebwe muri diaspora mbere mugize n'imisi mu tembera mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika y'ubuseruko nakahe kamo mwebwe mutera abarundi bari mu mahanga kugira ngo ushobore gushika kuri mbona kazoza mu iterambere ry'igihugu murakoze ubwa mbere akamo ntero gwaruka go mu Burundi ubwa mbere no kubumbatira amahoro kuyabungabunga no kuvuga ico ni cyambere umuntu wese ugwaruka yumve yuko umwanya ugiye utagaruka yego ntibakunde cyane ibintu bitabagirira akamaro umuntu wese ugwaruka atari kwishuri ategerezwa guharura amahera yinjije ku munsi imbere yuko anwe icupa rimwe kuko nasanze abantu benshi baranwa gusa batabanje kuraba yo binjije mu ijambo rimwe kirazira kunwa icupa rya 10.000 utinjije 20.000 rero donc iyo mpanuro n'ugwaruka go ngaha mu Burundi utagira akazi yaraheje amashuri nagende afyature nagende yorora inkwavu nagende yorora ingurube nagenda zoroye nabandi barazorora donc ibintu badushizemo byo kugara babireke aha rero gwaruka mbona ngahe Bujumbura hamusanga avyuka yoga yikora asokoza imishatsi asiga inzara akaja genda gusa
umunsi wose ugahera ngo ariko araraba ngo kuyo nko mucorera Ego. iyo nyifato ihere Ego, murakoze. cyo ni cyambere hamagarutse muri kugwaruka go muri muri diaspora ngo Diaspora, ngomba ego. mbigire kuko abo mu Burundi page yamaze kubabwira ijambo rikomeye cyane Yego. ugwaruka go muri diaspora nuko bose bokumva yuko kuba bafise aho baba habiri aragateka Yego. kuba ushobora kuza mu Burundi nk'umurundi hamukaba iyo uri nk'uwo muntu nyene uriyo namahigwe nibaze tuyavyaza umusaruro mu bwa mbere mu kwiyubaka tuje hamwe twese atanumwe avuyemo hanyuma ubwa kabiri twubaka igihugu Yego. impano bafise muri biya bihugu baze bazivyaza umusaruro muri kino gihugu Yego. ubumenyi baronse n'umwanya wo gutangura kwitegura kugira baze kubuterera mu iterambere ry'igihugu ivyo navyo birashoboka bataravye kumviriza ibiri ku mpinga ngurukana bumenyi ma social media bitagira umutwe n'amaguru bavuga ko mu Burundi bitagenda mu Burundi atakigenda mu Burundi birashoboka mu Burundi niho hantu hambere haryoshe kuba neza niho hantu hambere haryoshe gukorera niho hantu hambere haryoshe guteza imbere nawe wo habaye kumva yuko ateye imbere ikibigaragaza nuko umuzungu umuhindi umwarawe yashitse mu iki gihugu atagenda Ahapfa. ntagenda natwe rero abarundi turi hanze n'umwanya wo kugaruka tukubaka igihugu business zacu twazikorera muri kino gihugu birakunda byose rero birangukira mu kwizera no gukora ibikorwa mutaravye abandi bavuga ntagire umuntu umviriza ibyo abantu bamubwira yishikire mu Burundi habone ivyo naho tuzobivugana kenshi mu bikorwa tugiye gutunganya kwisi byo kwigisha umuntu wese twakwa komoka i Burundi gukunda igihugu ciwe no kugikorera murakoze cyane reka ndabashimire mwese mwa shikije ibyimviro bitandukanye muri kino kiganiro ni ngaha rero tuciye tunagisozerera Desire murongoye paeje tubashimire nizere ko nitwasura kwatumira muzo twita Murakoze cyane ndashimiye cyane kandi n'abashoboye kudukurikirana abandamimera yuko igihe cyose muzoshaka ko ndabasigurira ibinabiriya kubijanye na paeje nzo bitaba yego murakoze cyane muri make reka namwebwe tubakongera cyane ku vyumviro mwashikirije ndetse n'impanuro tugize ariko ni twasubira kwatumira muzo twita cyane gose twebwe turiganye ngo tufashe kandi tunaterere kandi tunatange ico umuntu abashoboye kumva ko twokubaka iki gihugu imiryango yacu kandi nishengero Ego murakoze cyane Padiri Desire yamuremye mwakoze cyane gose ku ntererano mwashikirije mutanga n'umuco ko babimvira ibi na biriya reka tubakengurukire twizera yuko nitwabatumira muzo twita mwakoze cyane ndashimiye nabo twasanga iganiro nshimira n'abadukurikiranye nimwantumira kubyo nshoboye nzoza dusangira ikiganiro turabizeye ko nshoboye murakoze cyane ego Samuel Ndayiragije murongo ya diaspora ndundi turabakengurukire namwe ku nterano mwashikirije twizera ko nitwabatumira hanyuma muzo kwitaba kandi ego mwakoze ndashimye ikiganiro cari kizima ndashimiye abo twari kumwe ku nterano batanze abadukurikiranye nabo turabashimiye ariko kandi aho twoba tutigenjeze neza turabana b'abantu baratubabarira kuko iyo umuntu mukunda umubwiza ukuri hari gihe rero ukuri usanga kubabaza gatoya murakoze cyane murakoze nino ngaha rero dusozere kino kiganiro mwakoze mwese mwagikurikiye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro imbonesha kure y'igihugu ibashikiriza